Igihe jewe nava mu Kamama si jewe nahisemwo aya mazuru, nisanze ameze uko. Igihe nawe wava mu Kamama wawe ntabwo ari we wahisemwo ayo mazuru, wisanze umeze uko. Maze dusanga hano kw'isi hariho ibisambo vyaje bigomba business binyuze muri ya mazuru twebwe tutiremeye. Batangura kutwigisha ubupfapfa bwabo bavuga yuko jewe ndi mubi ko wowe uri mubi, canke ko jewe ndi mwiza ko wowe uri mubi, ko wowe uri mwiza ko jewe ndi mubi, muga ku nyungu zabo. Uyu munsi jewe nawe tukaba turiko turapfa ico tutagizemwo uruhara, mugabo hakuza jewe nawe twamaze kuvyumva uyu munsi tukongera tukabitahura ku kintu tutagizemwo uruhara. Uyu munsi jewe na wewe nitwe turyana, hakuza ngo dukorere hamwe turwanye uriya mwasi yatuzaniye amacakubiri tutavuka. Ariko ndagomba ndababwire yuko umuntu wese yica ahoye uwundi muntu uko yisanze atari yavyigize, uwo muntu ntazokwigera aronka amahoro. Ndabisubiramo, waba uri umuhutu canke uri umututsi wica uwo mudasangije ubwoko ngo kubera urya ari runaka, ntabwo uzokwigera ubironkana amahoro. Naho wovuga ngo reka nanka abahutu canke abatutsi, nta hantu uzobashira, uzopfa ubasige. Naho wovuga ngo uyu munsi ntugomba yuko baja ku butegetsi, igihe kigeze bohaja. Hari nk'akarorero hano, hari abantu nabonye mbere bigira yuko bakunda igihugu cane, bigira yuko bakomeye, bigira yuko bakaza, mugabo uyu munsi ntumbaze aho banyikiye. Reka mumvise kano ka video cenda bajana hano nagomba kubereka. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano, ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Amwe mu mashyaka yarwanyaga Habyarimana kubera gushyira imbere inyungu z'amoko yacitsemo ibice. Ubwo nibwo havutse ikiswe Hutu Power yashyiraga imbere inyungu z'abahutu. Umva ibyo Karamira Frodouard wari vice president wa MDR yavuze. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda, muzirinde kurwanya undi muhutu. Twaratewe, ntitugomba kwitera natwe, dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu Power, MRND Power, CDR Power, MDR Power, interahamwe Power, JDR Power, abahutu bose turi Power. Bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo yavuze ko agiye gutegura imperuka. Umusaruro wavuye muri iyi politike n'ibitekerezo by'aba bayobozi ni jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, igahitana abarenga miliyoni. Kambanda Jean wari Minisitiri w'Intebe wa guverinoma y'isi y'abatabazi niwe watangije igikorwa cyo guha abaturage imbunda zakoreshejwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Intambara turwana ni yanyu mwese, kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka, zishaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose, mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuze zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare, bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba umusirikare gusa, ngo nuyibona ukuka umutima ugire ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa ko ufite yawe, nanjye mba nyifite buri gihe. Ngiye gutinya none se ziriya soresore z'abatutsi bagiye muri FPR, mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha nuko babarusha imbunda, bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe uyifate uyige, nta buhanga banditse bubamo, narasa nawe umurasa, kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byaze bikunze. Nibahagana duhangane, tubahaye iminsi gusa 10 yonyine. Twirinde kujya dutanga amatariki, ko twasangaga tudafite ibikoresho, tudafite n'ubushobozi.
ariko no twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanga. Nge numva kuri radio bava ngo nzakomeza akarago ngo ngenda nagira ngo mbamenyeshe ko none nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Naho Sindi Kubwabo Theodore wari perezida wa leta y'isi y'abatabazi yakanguriye abahutu bari bataritabira gukora jenoside guhita bayitangira. Umenya hari mutarumvise amabwiriza twatanze cyangwa se mwarayumvise mwanga kuyashyira mu bikorwa. Bantu bindeba abadashaka kurangiza inshingano zabo, abashaka kurebera mu gihe abandi bakora, abashinzwe kubadukiza bagire vuba kugira ngo abafite ku mutima ubushake bwo gukora batangira akazi. Bavandimwe, nagira ngo amagambo tuyahinira kandi nagira ngo mbibutse kujya musobanukirwa neza ibyo tubabwira n'impamvu tuba tubivuga gutya. Nimuve mu rwenya n'imikino ahubwo mutangira akazi. Aho rero ikibazo gice kigaruka hano, hari bamwe bazangura igicucu ndikijujoke, bana babivuze bo bari kandi bigira ko bakunda igihugu cyane. Baragenga abantu bararimbagura baratemagura ngo bari ko bagwanira igihugu. Uyu munsi baramajaha. Ntabwo ushobora guhonya ubwoko ngo bumare ubushobora. Hari n'akandi ka video nibagiye ko umuntu ngaho mu Burundi imbere yavuga ko CNDD-FDD itazohagira mugabara hageze. Ntamwe ashobora kugwanya ubwoko ngo abishobora. Ibyo murabizerera ahantu byatusize twese. Haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda murabizi ko byadusize mu kaga. Tuba tugeze mu gihe aho atamutegetsi numwe abakwiye kugarukana ijambo gerekana ko ikibazo ari abahutu cyangwa ikibazo ari abatutsi. Ahubwo bakwiye kugera igihe bino bibazo tubikemura tukabona yuko ari abazungu babiduteyemo. Kandi iyi ngwara n'ubu ikaba ikiturimwo. Namaramajwe n'akavido ngaho perezida wacu yasohoye. Please turinginga perezida wacu akoreshe imvugo ya diplomasi. Avuge abanje gutekereza. Kuko nakomeza aya majambo ndabona yuko azohavazanira karambara twebwe abarundi. Ntabwo nanko Burundi nkuko babivuga. Ni nkuko hari uwari mu gihe cize nterahamwe yagwanya izi mvugo zizi nterahamwe. Uwari kagwanya imvugo zizi nterahamwe bavuga ko agwanya igihugu. Nubu hari imvugo zimeze dukoresha twebwe abarundi. Tubona yuko ari zikomeretsa imitima y'ababuze ababo kera, haba ngo abitwa mu batusi cyangwa mu bahutu. Kandi izi mvugo bakoresha ubona zisa nk'izi za mbere. Ndabizi ko ndiko ndavyiyama munyita umwasi w'igihugu nkuko abiyama ivyo interahamwe zari kuzirakora nawe yitwa umwasi w'igihugu. Ariko umunsi yo bari benshi bagiye kugwa mu mashamba. Sinzi ko namwe bamwe muzoryoherwa mugiye kuba mu mashamba. Kuko igihe cyose ugomba guhahaza uyundi canke wumva ko ari we nkozi y'ikibi, Imana ihindura ngaho inzira ugasanga ni wewe ugiye kurugwamo kandi wari kurusabira bariya. Reka muvurize hano kajamba hano perezida wacu ariko aravuga ko ikibazo cyazanye abatutsi mu Burundi. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise. Abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yungiye ubumwe abo barundi. N'abazungu bagira iki ntivyakunda, haraza gwa gasore atubumwe butegeza kugumaho. Mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye. Ryaguye gute? Aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana. Mu 59 abatutsi bahunze bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu. No mvugo nimbi ku muperezida. Kuko atangwe kuvuga ngo ikibazo cyavutse gute. Cyaguye gute? Ubwa mbere yavuze ko ngo abazungu barananiwe. N'abazungu bagira iki ntivyakunda. Mu Rwanda ikibazo c'abahutu n'abatutsi gice kiravuka ngo abatutsi baca bahungira mu Burundi ngo maze ikibazo gice kiraduka. Abatutsi bahunze bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu. Bisigura yuko abazungu bari bananiwe. Mugabo batutsi bagiye mu Burundi ko ariwe batanguye ivyo bibazo byo mu Burundi. Bisigombye kubija kubona histoire ndende ngombye kwisigura ngaha. Ariko ico ngomba kuvuga nk'umuyobozi wewe as president.
aho ukoze negative mbi muri ba barundi nyene baba bagomba kunwana, kuko werekanye ko inkwezi y'amabi ko ari abatutsi. Nimba tugomba gukira, iyi mvugo ikwiye guhagarara. Muga nimba ugomba yuko dusubira mu macakubiri, iyi mvugo irabihamya kugomba ko dusubira mu by'amacakubiri. Nimba byararenganye tugomba gusubira mu kajagari. So ubu n'uburofa tuba dukwiye gutukira abazungu, ahubwo tukabigwanya twivuye inyuma. Rero President, please be careful mu gihe uri kurakoresha amajambo, kuko tugufite ugwaruka ubu ibintu vy'ubwoko gwabishuhiyemo, hamwe wo kwenda kavuga gato ati gira ikibi, boca bavyaduka ubwo nyine bakora ikibi. Uzohora rimwe musoma no mu comment ngaho hamwe n'abandi banyandikira. Hari abitwa ngo nabahutu nkukomeze ngo niko banyita, baranyandikira bambwira yuko ndi gicucu ko nta nk'abatutsi ko ngo narihutuye, ntibazi ibyo bavuga ngo ngo ndi gicucu. Uzomuzogera musoma no muri comment ngo ningenda mu Rwanda ngo ibizuru vyanje bazobica, bivugwa n'abarundi. Kuko nyene bigaragaza yuko mu gihe uteye muri no jambo ngo abatutsi bageze injyane zaciye zaduka, ukavyongera mu mutwe w'umuntu nk'uyu aranyandikira ambwira ngo narihutuye ko nta nk'abatutsi, uba wongereje ibitesi vya wa muntu ngo yanke uyundi amuhoye ubwoko, kubera izi mvugo mugenda marakoresha. Urabizi ko ejo bundi wagiye mu Kirundo ubwira baraho ngo aha ni abanyarwanda bapfiriye turabarunda, ngo rero ngo gwaruka ngo nimwitegure ubwira abantu batoya ngo bitegure, ngo bose bazoze bahurire mu Kirundo. Ntabwo umwana mutoya wari kubahuka ngo umubwire ngo yitegure, kuko si muri cyaga cyo gukoresha imipanga n'imihoro, nigihe cy'amamisire n'amabombe n'ibindi. Ibyo ni ibintu bikoreshwa n'abasirikare, apana abana bato. Nabyo ni ibintu ubona yuko uri umuntu uri kukwegera abantu mu bintu bisa no kwicana. Stop it please, stop it please. Ndabizi ko bandakarira bamwe bafite ivangura muri bo, ariko stop it, it is too much. Igisha ibintu by'urukundo ahubwo kunwana, kuko umaze kuvuga bino bintu ngo abatutsi aho baje mu Burundi ni ikibazo cyaciye gitangura. Ugiye gusubira muri bya bintu vy'injyane, ugiye gusubira kwibutsa uruvyiruko ugwaruka yuko abatutsi ari bo banyina bayazana. Ibi ntabwo byoshobora kuduheramo mu gihe ibyo bintu tukibitekereza mu mutwe. Bavuze no muri Kongo, wavuze by'abatutsi n'iki wabivuze, bashobora kubihagarika ibyo bintu, bizotuzanira karambarayo. Uri kusubira kuzamura cyane ibintu bijyanye n'ivyamoko, byadukwiye kubigwanya. Hari akandi kantu kanyuma hano wavuze yuko ngaha ngo mu Burundi ngo by'abahutu n'abatutsi n'ibihari birahari, kubera n'ubu wabivuze. Kandi wibuke yuko no mu nzego hariho cyitwa ngo nimba president ari umuhutu icegera kigomba kuba umututsi, 50-50 ku bahutu 50-50 ku batutsi. Ibyo biracariho, ivyo tugomba ko tubirandurana n'imizi. Duhane buri muntu wese akoze ubwicanyi mu Burundi, ari uwitwa umututsi cyangwa umuhutu wishe wese, arondegwe ahanwe kugira ngo igihugu tugishire ku murongo. Vraiment please president, hari amajambo uri mukoresha muri iyi minsi, ayo majambo ari yarimwe azamurwa nko ukwankwa ararenze. Uriko upresentisha igihugu cyacu ibintu buri negative. Hari n'igihe twe tuvuga ngo tugomba guhora, ariko tugaza tumva utayemo ikintu gituma n'abari bagombye gutwubaha basubira kutuzanira ibintu atari byo. Ivyabaye byarabaye, abishe barishe, abishwe barishwe. Ubuco tugomba n'ikimwe, tugomba gusura kuza kubitangura iyo byavuye niyo byahize n'ababizanye. Tugomba kubigabanya, twiruke kuri bari abazungu babizanye, abari bo twirukako. Hanyuma mu gihugu ucugenda ushiraho itegeko rikingira buri muntu wese agomba guharasinga uwundi yitwaje ubwoko.
nimba zo bari witwa ngo umutusa hagurusa avuga ngo umuhuti bijambo bicuramye marako byamushira mu kaga mu mufate umuhutu avuze ngo umutusuku mu mufata umuntu wese azorenga iryo tegeko ryo guharasa ngundi yitwaje ubwoko afatwe uko niko tuzokingira igihugu nawe ntacu tuko turafasha iyi mvugo ntabwo nayikunze kandi birerekana ivangura original. Thank you. Ure hakabije cyane mana we aho niho wankuye mu bukene bukabije mana we ngaho niho wankuye mu mwijima uteye ubwoba aho niho wankuye hamwe kubona kwari ukuzunguza igishirira aho niho wankuye